Bagabo nimuze tuze mu isoko gato tuze gusuma. Ego muzatireka nkubitire mu isoko gato yinze gusuma. Hariho utuntu ndari nkeneye rero ngaha mu isoko, reka tuze kudutora. Ka kuma k'amazi kapfuye ngoma ndabe ko ndogura kandi gasasha, kandabe keza kariko ngaha aba ariko ntora. Kandi hariho n'amantu uzana mu mashini y'amakafi atandukanye ngaha. Rero jewe ngomba ngura k'icayi, reka ndabe kamwe gasusa amazi y'icayi, ngomba ndabe rero keza kariko aba ariko ntora. Nk'iyi soko ndimwo ni isoko nyene idandaza ibintu vy'indya, ibintu vyinshi bitandukanye. Rero ikaza idandaza n'ibi vyuma nyene vy'agahawa n'ibintu nk'ivyo. Rero idandaza ibintu vyinshi, iyi soko ntabwo usanga ari isoko idandaza ibintu bimwe gusa. Aka ndagakunze, kaboneka nk'uko umengo n'akantu keza nyene wogura, kandi urabona ko ushobora kukagumiza kuri ntuze ya madigiri 100. Ego kafise n'agantuze gasasha. Rero ngomba nce ndagatora, uca ubisanga ngaha munsi, ngomba ntore iyi. Ndayikunze iyi. Iyo niyo mbonye umenga ari nziza muri izi. Izo zindi ntabwo ndazikunze, umenga nk'iyi yari ya plastic. Iyi nayo yari nziza mugabo igira amantuze make. Iyo mbonye yari nziza muri zo niyo nciye ntora. Iyo nayo ya plastic nayo tuba dushaka, ndishakiye niyo ntoya. Murabona ya mamashini nayo yo guponda ibipondo, igihe muba mugomba nyene kugira nk'amandazi bamwe batagomba gukompirika ubuzima, murakoresha izo mashini. Ndayifise muhira mugabo ni gake ndayikoresha, nkunda gukoresha amaboko sinzi igituma. Ngizo ona za ntuzeye zimwe zo za air fryer, ngizi nazo iyi soko rero usanga ifise ibintu nk'ivyo. Ego n'amasafuriya ngaho imbere usanga yariho. Murabona ahantu bafise ibintu vyinshi, n'isoko nini gose. Murabona amasafuriya, amapanu, ibintu vyinshi ngaha badandaza. Ego murabibona ahantu rero bafise ibintu vyinshi, n'isoko nini. Ubu naho ngiye mu vyo kurya, kuko ndabona ndari nkeneye amafuruwi. Ego rero iyi ni section y'amafuruwi n'amasalade, n'ibintu nyene usanga biri muri firigo. Reka ntore amafuruwi, ndari ndayakeneye, niyo ndarinza gutora. Ndari nkeneye na tomate 10. Rero utora izo ukeneye, aho uricagurira, nuko biba bimeze, nta kwipfuza. Ndumva nshaka kuzogira akasosi k'amasho. Rero urashobora gutora isho, reka ntore rimwe muri izi, reka ntore iyi nta kibazo. N'iyi seleri, iyi seleri nayo ikunda kuryosa umusosi, mpora ndabibabwira, iyi seleri iraryosa umusosi, nayo reka tuyisiremwo ngaha. N'iki gitunguru c'amababi gikunze kuryosa umusosi, reka tubitore bibiri. Kagasereri kararyoha mugabo mukama w'ikigongwe, kari danje mu kujimba, kari danje. Raba reka ndaba gakomeye, umenga twarapfuye. Murakabona 81. Danje n'ugusahura abanyagihugu. Isosi nayo ya aubergine irakunda kuryoha, ibi bintu navyo biraryoha. Reka ntore bingahe nta kibazo. Isosi nayo ya aubergine irakunda kuryoha, ibi bintu navyo biraryoha. Reka ntore bingahe nta kibazo. Bakuzogira agakeki k'imicungwe jo, reka ntore imicungwe mikeyi yezo y'agakeki. Udusanamu nako dukunda kuryoha, reka dutora agapaki kamwe, igihe umuntu aba ateramye aduteramireko. Ndatoye n'akaji k'umucungwe kubera nzokora keke zo. Hama twari dukeneye amata, hari igihe ndofyatura amandazi ejo, ngo nugufyatura ndakubwiza ukuri. Hama dutore iyi ntuze iyi bara, iyi iraryose yo gusiga ku gakate.
ndibuka neza ko mfise amagi muhira mugabo umenga ndarayakoresheje, reka ntora ayandi nta kibazo. Rutora amagi. Aka gaforomaje k'inkoko kararyoha mugabo usanga kazimvye 42. Nta kibazo turakarya twibereho. No rero mu bazungu barizera abantu, urashobora kwipimira ibintu wewe wenyene, ngoma ndabipime ndabisire mu masashe ndabirihe hama nsohoke harya ata muntu andevye. Nukuri ibi ntiwobigerageza ahantu ntavuze. Ugenda ugira kimwe kimwe nk'uku kiba gifise nyene ahantu upimira ukagira uku amahera agaca yiyandika ngaho, ukaca ubisira nyene mw'isashe ugatora nk'amagi example ugasirako. Urabona iyi pake ni 56, ukaca usiramwo nyene ngaho ukabika ukabandanya uko nyene byose mpaka biheze. Aha rero byose ndabisizemwo, uca ugenda ngo kuriha hama bakaca bakubaza ngo watoye amasashe angahe. Ndatoye amasashe 3, hama rero ukaca ugenda kwemeza, hama rero bakaca bakubaza icyo ugomba kuriha sinzi uca uriha nako na kadi rero uca uyisira ngaha. Rero nta gukompirika ubuzima, uca ugenda ukariha bakaca bemeza ngo siramwo kode, ukemeza na kode bakabyemera, hama rero ukaburarishe baca baguha risiti ngaho, hama ukaca ugenda ugasohoka harya. Reka ndabereka ingene rusohoka. Iyi resiti ugasirako ngaha umwango ukaca wiyugurura, hama ukaca usohoka. Hama tukaba turahejeje gusuma, tugomba dusohoke hanze. Rero turasohotse tugiye kubisira mu modoka. Hariho urwamo rw'isi mugabo uhejeje kubisuma uca ubitwara mu modoka ukaca ugenda muhira.